check 1 2 3 check 1 2 3 yo muro mwake muraho murakomeye sije ndakomeye kweri ndashima n'umunsi ni kwa Mungu urumva umunezero ni wompi aho umunezero ni wose bivana n'ingano bivuga akazina abanyitwa ni imbere Diodone karibu kuri channel Diodone ND ino munsi nkuko bihora welcome ni Ubuzima Diaspora aho tuyaga ku bintu aho ku buzima bw'abantu bari mu mahanga cyane kuri experience yiwanje aho ku bintu maze kubonaho n'ivyitegerezo byanje doba mfise rero nawe uca kubaza ngo none kubera kuri kurabikora nta bindi ni kugira umurundi wari wese ahariho hose muri Australia, Canada, UK, America aho uherereye hose kugira urukundo ku barundi ku murundi ku gihugu cacu hanyuma tugateza imbere iwacu kubera nta wundi muntu azobikora atari wewe atari jewe atari wewe urumva ni kugira urukundo kubera burya atakiyaga atarukundo ruri mu bantu cyane umurundi urumva nta bumwe nta terambere byose birapfa bikamanuka natwe aho jewe nawe turazi ko tugomba kuduga mu bintu byose rero tuduganye Ubuzima Diaspora urumva ntiwibagira kugira subscribe ari ubwa mbere ushice ngaha ari ubwa kabiri naho gira share comment like ari ubwa gatatu urumva welcome back you my friend uri umugenzi kubera nino munsi ngiye kuvuga ku bintu by'abagenzi inshuti ku bantu bari mu mahanga ibintu by'abagenzi bimeze gute byifashe gute ego rero ntatinze inge maze nkuri jacket hanyuma cyo tutangura kino kiganiro ikintu cy'abagenzi burya kugira abagenzi ni ikintu ciza kubera ufise abantu ufise umuntu aho abantu ushobora kubwira tubazo twawe ibintu byari byo byose byawe mugafashanya muri terambere aho mu buzima busanzwe ntugire irungu kubera ubu ufise abagenzi urumva kugira inshuti aho mugenzi ni ibintu vyiza kubera burya n'abantu abantu bakorewe kuba hamwe n'abandi ariko kuba hamwe n'abandi ni vyiza kuyaga n'abandi naho hari abantu bafise personality nka twebwe nka jewe ya introvert yo kuvuga ngo ati burya ndakunda aho simvuga make muganda ndakunda ahantu hajenye nuko sikuvuga ngo ati ngo singomba kuyaga n'abantu aho sinyaga oya iyo gusa ni personality y'umuntu n'abandi bakunda kuyaga urumva nabo nyene hari umwanya usanga bigombera kuba ahantu habonyene bakibera mu vyitekerezo byabo rero kugira umugenzi ino muri Amerika mu mahanga ni ibintu ndovuga bigoye mugani bitagoye bivana nawe n'inzira uburi kurakurikirana mu buzima kubera n'ingene usanga hari abantu batandukanye bakurikira ibintu mu buzima basi tuvuga ngo nk'umuntu yinywera akayoga urumva nawe utakanwa biragoye kuba umugenzi n'uwo muntu aho hari abantu binywera agatabi utakanwa urumva agoye kuba umugenzi w'uwo muntu hariho n'abandi usanga birwa muri siporo aho utagomba kugana muri siporo ugasanga nuko rero biravana hariho hose ni mu Burundi nuko nyene ndibaza cyane mu mahanga usanga ari uko nyene kubera umugenzi n'umuntu muhurira ku bintu vyinshi rero mudahurira ku bintu vyinshi mudahurira ku bintu bitatu biragoye ko muba abagenzi kandi nugasanga n'abantu uzenya tuvuga abarundi keshi hariho musanga mutakundani kubonana aho gasanga ntawuzi ni kumenya mugani uramubona ngo gusa bisanzwe mugani ntawuzi gasanga turi bake aho dutuye mwumva n'izindi ngorane usanga ushobora abantu benshi bashobora guhura nazo kuba batagira abagenzi simvuga ngo atukugwaruka ku bantu bakuze ku bana usanga ni hose sector zose z'ubwo buzima urumva bigenda biratandukana mugani keshi usanga arico kimwe mugani kubera usanga ibintu bigoye ubuzima burya umuntu wese abukwirikiza ku gahande kiwe rero abukurikiza ku gahande kiwe keshi na keshi usanga yiraba
kuruta kuraba hanze. Rero mu bintu byose akora mutabihuriyeko, urumva uwo muntu murashobora kutaba abagenzi, kandi mwoshobora kuba abagenzi mugani ubona gahunda yawe ingene yifashe niyo uri kuraja, urumva kenshi usanga bibaye uko. Kandi ikindi kintu no kivyishe na cane usanga abantu bose bariko barironderera ubuzima bwabo bakora, ugasanga mukora amasaha atandukanye, mwari abagenzi mugakora amasaha mutandukanye, mukaguma muri abagenzi mugani si ubugenzi bushika, kubera aho n'igihe mutabonana, mutatera inkuru, mutayaga, mutaza muratembera, urumva nico kiramanura ubugenzi. Kubera ingene kigenda kiramanura ni bukebuke, ukazokwisanga wibereye ngaho nyene wenyene mu mahoro yawe uko nuko. Urumva n'ibintu bigenda biratandukanya abantu. Aho naho mugani muba muri abagenzi. Mutari abagenzi naho urumva uramucako ukirenganira, naho gucako ukirenganira atakuramukanya, baze ukibaza ngo ati si umurundi kandi naho ari umurundi. Urumva ni hatari. Mugani n'ibintu byose bikwiye gukosorwa. Ibintu byose bikwiye gukosorwa, kubera burya atari utanguye kuramuca umuntu aho kumuvugisha, kandi umenya mushobora kuvuga ururimi rumwe, ni hamwe mwese muyumviranira ngo ati ngo none ujya n'umurundi ujya aravuga ikirundi, kandi akivuga mugani hakabura umuntu atangura kuramuca uwundi, ugasanga ubuzima bubandanya uko kandi mwari kumenyana mu kanya gato. Rero umuntu no usanga kenshi yisunga ubuzima bwiwe kuruta bw'abandi. Rero wisunga ubuzima bwawe kuruta bw'abandi, ni mu bwonko usanga warashizemo yuko ari wewe atawundi. Rero atawundi naho muzohura n'uwundi usanga waramaze kuyiblockinga, warabifuse, ugasanga nyene ibintu bimeze uko. Rero kugira abagenzi mu mahanga bivana n'abagenzi ufise baribo. Urashobora kuba ufise abagenzi benshi mugani ntagire na kimwe muhurirako, ugasanga ni hamwe umenga uri wenyene. Rero urumva ni wa mugani bavuga ngo turashobora gufita abagenzi, si mugani hari akajambo bavuga ngo turashobora kugira abagenzi benshi mugani ugasanga ufise ingorane ukamenga nta bagenzi ufise. Ndumva ufise abagenzi atakintu bakumarira, vyose nubusa. Rero nko mu mahanga ino urumva icambere usanga abantu badafise abagenzi, aho bakaba bafise abagenzi bivana. Utafise abagenzi ni kubera mudahurana n'abandi bantu nyene muvuga ururimi rumwe. Naho babazungu ego murashobora kuba abagenzi n'abazungu kunuko, aho abirabure bino, aho abantuze aba Spanish, abantu bose, kubera ino mu mahanga kenshi usanga hariho abantu batandukanye. Urumva murashobora kubana abagenzi nabo mugani ugasanga ingeso zabo ntizihwanye n'iziwawe. Rero ni hamwe uca usanga umuntu ariko ariga ingeso z'abandi aho z'uwundi kugira yinjire mu mwako gakundi amere nkabo. Ni hamwe nyene utashobora gutambuka mu bagenzi utari nkabo, aho kakantu bavuga ati mu bagenzi batanu babasuma nawe uzosanga uri umusuma wa gatandatu. Urumva ni ngorane, usanga wabikwirikiranye. Rero cane benshi usanga bimenya, si benshi, hariho n'abasanga bafise abagenzi n'abandi usanga bimenya. Rero wimenya urabaho, utimenya urabaho, vyose urabaho bivana nawe ngene ubuteye. Kubera hari abantu bagwara batari kumwe n'abandi batagwara, ahubwo bagwara bari kumwe n'abandi. Umva vyose n'ubuzima, kandi si mu mahanga honyene, no mu Burundi, muri Afrika nzima vyose biriyo. Naho bari abantu benshi, hari umuntu usanga yibere ngaho atabagenzi afise, kandi uvuga ngo ati ari mu bantu bavuga rumwe. Urumva ni ngorane. Nk'akarorero kuri jewe twakuze tugenda turimuka. Rero uvuye mu ishuri ukagenda mu yindi utangura bushasha. Rero umutangura bushasha, kandi nawe ukiri umuntu uze umujene kuri umwana uko nuko, urumva aho kugenda uhenduka niko nawe utera ukura, ugasanga vy'abagenzi bigiye birakuvamo bukebuke. Kubera bavuga ngo ati burya umaze gukura biragoye kuronka abagenzi, kubera ntavyo uba witaho, kubera ubu naho ufise ibindi bintu witaho. Urumva nivyo birashobora kuzana ingaruka mbi ngira ku bana, ku muntu wese kuguma yimukamuka akabura abagenzi.
mugani si kuvuga ngo ati ngo umuntu ngo arabura abagenzi Burundi ya urashobora kuronka umugenzi mu bihe vyari byo byose. Warakuze ukiri umwana warashaje umugenzi urashobora kumuronka bivana n'uwo muntu ingene muba muhwanya ingene muba mushoboye kuyaga hanyuma mukaba abagenzi. Nkaca ngaruka handi nyene kuvuga ingeso z'abantu. Uri umuntu uvuga ngo ati jewe ubuzima bwanje n'ubu hari ibintu bimwe ugenda uririnda. Rero ibintu bimwe ugenda uravyirinda usanga ubuzima bwawe butandukanye n'abandi, ugasanga ubayeho atabagenzi. N'abagenzi wowe ufise ni bake. Mugani vyose ni kugaruka kumenya icuri ni n'akazoza kawe n'iterambere ryawe ugomba kuronka mu ubu buzima. Hose nico kimwe kubera ibintu byose biba kw'isi nzima byose nico kimwe gusa bifise igiciro gitandukanye. Ego akavideo gato video nyene ko kumenya ubuzima diaspora, kumenya ikintu kijanye n'inshuti abagenzi. Mugani ico wokura mu iyi video ni kutahura yuko hose ari co kimwe. Urashobora kuba ufise abagenzi mugani ugasanga wigwanye ku buzima wenyene, n'ahandi ushobora gutaba ufise abagenzi mugani ukamenga urafise. Urumva bivana nawe ico ugomba mu buzima, kandi ivyo ukurikira mu buzima hari usanga abagenzi bawe batabikurikirana ugasanga muvanyuko. Kubera gene umuntu atarakura ni kubona ibintu bigenda birahinduka mu vyiyumviro vyiwe, ugasanga bagenda baratandukana n'abagenzi uko nuko. Rero nyamba mu mahanga hariho hose kw'isi nzima ibintu nico kimwe. Ico nico gusa ndagomba ko wotahura yuko ubuzima hariho hose nico kimwe. Urashobora kuba uri mu bantu benshi kaburi wenyene, n'ahandi ushobora kuba mu bantu bake mugani ugasanga urikwije muri vyose. Ingorane zije zikubayeko urarosha umuntu azigufasha, naho yoba umuntu umwe akaba ari wene gusa wari ukeneye mu ako kanya. Urumva ni ibintu nyene twebwe biturengeye mugani tubibona uko kubera ni kone biri. Ari kone biri umuntu abifata uko. Ni zama personality z'abantu batandukanye. Gasanga ari umuntu akunda kuba mu bantu undi atakunda kuba mu bantu, mugani kutaba mu bantu nihone yironkera amahoro kandi niho usanga yimerewe neza. Numva ni kone Imana yaturemye ngirango, ni kone Imana yoba yaraduhaye izo ngabire, kubera byose ni ngabire. Ni kone yaturemye tuvyakira uko hanyuma tukabigenza mu buzima uko nyene, nta kundi dushobora kubihindura. Rero Ubuzima Diaspora ka episode karaka ntubagire kugira like, share, urungikire mugenzi wawe kimba umufise. Utamufise nawe ndazi ko ufise social media urashobora gushiraho kantuze hanyuma n'ubundi akakabona. Intumbero y'intuze topic aho iyi subject Ubuzima Diaspora ni kugira twese tugire tunguranire ubwenge, dutahure tumenye ko byose bisanzwe. Ubuzima bwo mu mahanga n'ubwo muri Afrika aho hehe arico kimwe gusa, itandukaniro ngira n'urwego kw'ibintu biba biriko. Ego tuzosubira kubona niyo twabonana.